Yo, Nita B, F, A, C, E from NYK. Harabantu mukurima batigera bakangaza. Jewe vyari bisigaye nje kubimaririza. Nega matu ngene ndapa ufise ikibazo mbaza. Kuri pop I'm a teacher, cause na kwicha. Acha, I think about it, hip hop in everything I do. Everywhere I go. If we together, pandisha mikono juu. I'm a professional, hey, and my flow is international. Ukekera nyabaza big professional. Na kama unanikubali nipatie hizo tano kwa hizi flow na kwambia ni personal. From Burundi to America, hey, uwo duhuye kuri hizi flow achagenda aravuga tinda huye n'umuhungu n'ukuri kwa Mungu. Yeah man, this is B-Face on the floor. I'm watching Bujumbura TV. Don't forget to subscribe. You know what I'm saying? Yeah, man. Rude boy. Hello, brother and sister. You're watching Bujumbura TV, guys. In Bujumbura TV on the mic, you're in your boy Big. In Bujumbura TV, don't forget to subscribe, to like, to comment, to share. Ili uwe wa kwanza kupata news tofauti from Bujumbura TV. Mwikino ka dufise umutumire nawe si yundi ni umuhapper musaza umenyere nawe si yundi ni Boniface B-Face mukanya muramubona tumenye vyiwe tuyage ivyeke muziki ndundi tuyage ivyeke rap. Leka tumuhe ikaze muri Bujumbura TV. Mtamu ndakora mukije. Yeah, ndakora mukije nanje kabisa. Urakomeye? Sawa. Safi. Fresh kama kawa. Shaungiriye respegiti. Yeah man, respegiti. That's how we pronounce, you know what I'm saying? Respegiti bisego. Respect. Uko niko abantu batize babivuga nka twebwe. Ako sikirundi. Respegiti ni pronunciation mbi nyene y'abantu batavyize. Right, B-Face tugusanze ngaha tushatuvugane vyinshi vyeke muziki ndundi vyeke rap. Hanini hari ibintu vyinshi bivugwa muri rap, abantu vyinshi bivugwa mu muziki ndundi, ama beef ngaha tushatumenya hanini beef kuri B-Face imufashiki hanini. Beef kuri B-Face ni iki kwanza? Nshaka musigurira d'abord beef cyari cyo mwebwe. Ndakubaje beef ni iki? Kwera hariho beef na challenge. Alright, let's call it challenge. Yeah, challenge irafasha cyane mu kuduza industry ya rap. Ariko beef ni ntambara mani n'amagrenade arajamu. Hari umuntu urumva batoranye imishati n'uwundi ngo kubera bagiranye beef. Ariko biko biravugwa muri Buja Flavor nako mu nyuma hazoba intambara. Ntayihari. Ivyo nivyo abantu badatahura origine ya rap, origine ya hip hop, badatahura nyene ingene ikogwa tu. Origine ya rap yo yajiva ni ibintu vyo kwidoga, ni ibintu vyo kuvuga ukuri, vyo gutumbereza pana ibintu vyo guca ku ruhande. Urabizi? Nikomeze rero je ni kujya abantu bose uzosanga canke par exemple je na disinze bazobara ari abantu dusanzwe tuganira nta kibazo na kimwe usanga dufitaniye, ariko hari beef twahurira ngaha je sindamuramutse canke nandamutse, ariko ivyo ntibiraba ngaha. Ariko igitwa na yise beef nuko itari muri rap gusa, muri gospel, muri R&B, nico gitwa navuze ni giki kuri B-Face beef mubwira tureke challenge muri gospel iri he Stayibona yo muri gospel irahari ngana ko turatoza ngo mvirize barankana nyene bibarashaka kumva nyene bazirana nyene yuko batonaramukanya canke ngo bahurira hano ngo baganire canke basangire kuramuka baramukaya mugageze nk'iyo cy'amakorabo kintu gufashanya usanga bamwe bavuga ati uririmbanye na naka uri muri Kotiana kurimbana na naka uri muri Kotiana. Iyo ntibari beef kuba ari gutahura ibintu different gusa kwera beef vraiment sinumva yuko vyogenda uko je ndakubonye ngaha ndumva ko nokata ntibikene ko ndanakubona mugabo ibintu bisanzwe challenge changamoto kwa Kiswahili ni ibintu bikuza industry muziki. Nibaza uko mubibuka ibintu vya wanajeshi na wakaripawa Etoile du Centre, umuziki waravugwa gose ukaja hejuru sana ukumva izindi ndirimbo, yani wakipiga ngoma ya wakicheza ngoma ya wakaripawa hakachakurikiye ya wanajeshi warumva nyene yuko ni nka competition. Biraryosha umuziki tu na bindi biraryosha, ariko mugaha hari abantu bavuga bati B-Face akadugira ku ma beef arimba ma beef gusa. B-Face narimbe ndandimbo zake atwabona z'urukundo aririmba sinzi abo bantu babitahura kutariko vraiment Jesse nibaza yuko atari zo ndirimba gusa. Ndibaza yuko ni je ndirimba sije zitandukanye kandi umuririmbyi aba inspire n'ibintu byinshi cyane mu Burundi kwisi. Hari ibintu byinshi mu Kirundi baravuga ngo n'udafise inkarabona aho zitaha. Je uravye nk'ubu par exemple no kubwira abo bavuga ngo ama beef, indirimbo naririmbanye nayo yitwa Stress, iravuga ubuzima bw'abantu abantu bubakanye bafise ibibazo muri famille kanaka, ugasanga nyene ni ibintu ingorane uko aho zihera ziguma zigaruka. Hari indirimbo naririmbanye na Shani Queen iravuga ingene umugabo n'umugore babana ariko batumvikana indani bakaguma bajyana, umwe avuga ibi undi akavuga ibi, sivyo?
uramaze kumva indirimbo yitwa ingoma z'iwacu, uramaze kumva indirimbo yitwa impamvu, uramaze kumva indirimbo yitwa biraryoha naririmbanye na Mico the best wo mu Rwanda. None izo zose n'amabeef ni subject umuntu aba inspire n'ivyo agezemo, ni monde tu. Yeah man. Hama icerekeye novuga ati ku baririmbyi baba batahuye nabi iyo challenge right, bagaca bamera nk'ababo katuvuge ko baragusubije bibaza ko bona bo barabaririmbyi bo batahura gute canke wavyakire gute ku bwawe? Ikibabaje gusa nuko ushobora gusubiza atakibazo wabajijwe, iyo niyo rere ya mbere. Mwakubise inkoni mu gahanga, ubona ko inkoni mu gahanga wagutahuye wo kubita mu gahanga? Ya wayinkubise vraiment ni cyumviro ciyo ntawo kimuhora, kandi je nibaza yuko vraiment kubisanzwe nka kujya nanje mpora nkomanta ku bintu tubona ibintu different. Jewe ndashobora kubona yuko wowe utitwara neza kandi uri umujama wanje, hama nkaca ndabicisha muri ya challenge nariko ndakubwira, ariko atangorane nimwe dufitani bariya bose nawe ukubona yarabigize kujya niko yabibonye, yarabonye yuko yarabonye icyo yonkosora, urumva nabitahuye cyane 100% kabisa. Ijya ni hip hop. None novuga ati Bface, Fabilove, PM 90 n'abandi bose bashaka kurimba n'ijya challenge bose mafitani ubucuti muravuga? Yo nta kibazo dufitani. Bface akakoronka message ya Fabilove mu phone yewe cya ni kenshi turavugana vraiment. No cyane gose. Tuve mu vya beef tuje mu vy'uburozi. Haravugwa cyane ntekeye meeting muri Buja Flavor yeme. Ico bizo naco ndabizi ko ariko ico nzi cyo cy'uburozi burabaho. Barabikoresha abantu apana ngo basane abantu. Abasitara bavuga ko abasitara bakoresha n'imiti ubwe baroge bagenzi babo canke bakoresha novuga bakoresha n'ibindi bintu kugira ngo batere imbere bo. Ivyo naco ndabizi ko ariko ivyo bifise garanti ntoyi ko abantu benshi ubu pour le moment Imana bayegeza inyuma cyane kurusha ibindi vyose. Nashaka ndababwira bariko baraturaba n'abariko baratwumviriza. Kubisanzwe ubu ikintu cyose ciza uzamva ngo nguyu n'umurozi umuntu ibintu ngo akoresha imiti ngo ibintu bishoboka, ucumenga Imana nta kibanza ifise mu buzima bw'abantu. None ubu rero shetani niwe akaze kurusha Imana. Ifoko dutahura ibintu n'amavuta y'Imana arafise akamaro ku bikorwa by'umuntu, arafise akamaro mu project y'umuntu. Simaka ngo ikintu cyose muce muvuga ngo ni shetani canke ngo ni imiti, nivyo nibibaho vraiment. Gusa ico nzi cyo cy'uburozi burabaho, ariko ico nakubwira cyo ubukoresha wese burafise garanti vraiment, kandi azohereza nabi cyane umuntu abikoresha. Bface amaze kuririmba indirimbo y'Imana? Ya ndamaze kuririmba yitwa Forgive Me. Waririmba y'Imana? Nayirimbye jenyane. Uritegwa kuririmba indirimbo y'Imana? Cyane gose kwera ndazi ko ntiremye vraiment, ndazi neza ko umuntu wese ahema kubera Imana, kubera ari yimushize ngaha. Mugabo maze kubona ubu bayinyoha bakaza kwemera ibya shetani, ukaza wumva ngo guriya muntu vraiment ingene ari hit, umungene azwi ngo bana ujya koresha imiti kubera iki vraiment. Imana irakomeye kurusha shetani, ikomeye kurusha bajya barozi. Rero uririnze wemera nabijya ni hamwe uzogwara n'umusongo ucuja muri babarozi bawe. Mugabo ufukamye ugasenga canke ukaja kwa muganga ukemera yuko n'imiti yo kwa muganga igukiza, utarinze kuja muri bajya aho oizobaho ufise uri à l'aise. Yeah man. Reka tuve mu vy'imiti tuve no ma challenge ma beef tuje mu buzima bwa Bface, muziki wa Bface. Mika ukaya Bface nakiri muri Twayback right? Ibikorwa vya Bface bihagaze gute, meze gute? Ibikorwa vyanje bimeze neza cyane gose kabisa. Nibaza ko nubwo ntarimwo je sindabitangaza neza, sindabivuga, ariko ico nzi cyo ntitukiri kumwe, mugabo nzofata umwanya ndabivuge. Hama je meze fresh kubera ko nibaza yuko Bface mwamumenye ntaraja muri Twayback, kandi na Twayback yantoye ndi Bface. Rero nta kintu na kimwe kibuze, ibintu bimeze neza. Bientôt muzobona news kandi zimeze fresh. Nukubisengera tu, nakubwiye ko je ntiremye, nakubwiye ko nawe kandi utiremye, umuntu wese abayeho kubw'Imana. Rero kuri ivyo umuntu ategerezwa gushira imbere kwanza amasengesho, ukamenya yuko Imana ikomeye muri ivyo bintu vyawe, kandi ifise droit yo kubihombesha canke ikabiteza imbere. Bface ubu nta management afise tuvuga fatuko? Ya na mfise vraiment. None Bface ategurika abafans biwe muri no miss? Ya ndabategurira concert, hari indirimbo nshasha nzosora, kandi ndibaza ko bitamenyerewe hano abantu balanchinga audio muri concert. Nzobikora kuri Sport itariki 9. Sport 257? Yeah. Indirimbo yitwa gute nimba takaba? Ya nibaza ko vyoba vyiza ndayivuze after,
kubera ndayivugiye hano ifo ko umuntu azoza kuyumviriza kandi niyo ni ide nziza même si batari bwabikore naje ndumva yuko nkoze ikintu gitanguje ubwa mbere byo bimeze neza. Ni indirimbo ifise lyrics za bien, irafise impanuro, irafise message nziza ku muntu wese akunda umuziki w'abarundi. Ya nashaka ndamutumira azohashike itariki 9 vraiment yifadikanye nanje nzohandi kumwe na Miserika na Double J na Arnovich n'abandi nzobamenyesha buke kubera ko ntibirahera nyene organisation. Kuko atamukape numvise muvuze. Ya barashobora kubamwo vraiment biravana n'ingene kwanza tuba twaganiriye. Urabizi ko benshi usanga bari mu management uza gusanga rero kugira ngo babarekurire bafise izindi projet bateguye usanga ari ibintu biriko biragorana. Ya bifeza tugushimire tukwifuriza n'amahirwe mu muziki ndondi. Murakoze cyane nanje ndabashimira abo kuri Bujumbura TV. Ya mubandanye mugira inguvu cyane kugira ngo umuziki nyene w'abarundi ugire inguvu kubera ko ama TV online mu Burundi ni make. Tumenyereye umuntu agiye kuri Buja FM cyangwa akaja kuri RFM cyangwa kuri Rema FM yumva umengo ari satisfait mugabo izi nazo zirakenewe kugira zikomplete. Umuntu atumviriza Buja FM ari USA arashaka kuraba YouTube channel ya Bujumbura TV. Ntibagire no kugira subscribe ndabibutse kubera ko turashaka iterambere muri music yacu. Ugire share, comment and like, saying be face on the floor kama kawa kama dawa ni goma big in Bujumbura TV wago and mine. Thank you Bface kandi bashimire namwe kwa kwikana kiganiro kuri Bujumbura TV kandi bashimire kandi mwe mubandanye mugira subscribe, like na comment na share kugira ngo bandanye ubu wa mbere kuronka ibintu bitandukanye bivuye muri Bujumbura TV. Twamenyesha yuko ibikorwa vya niyo company bibandanya gutuma tumuraka amahera vyoroshe muri East Africa community aho uri hose atuma kama yatangwa nimwe ihari. Aho uri mu Burundi bashaka gukoresha Limit Cash, Eco Cash, M-Pesa ibintu vyose keneye vyose dukora 24/7 akona kabijya ni muri niyo business company. Reka tubashimire kandi tubifuriza ikaze kubandanya mukwikana ibiganiro bya Bujumbura TV kandi mwandanya mugira subscribe, like, comment na share kugira uzobandanye uba uwa mbere wironkera amakuru atandukanye avuye muri Bujumbura TV. Turakunda cyane kuri micro yari Big, kuri kamera yari Scott. Bye bye.